Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu amaru Imana abane namwe aho muherereye hose. Nungiye kubaramutsa mwese abari mu mpande zigize isi bose ruko mu manuko mu burengero no mu buraruko. Dr. Swale Online TV ndabaramukije no gushimira imbere byose tumaze gushimira Imana mu gihe cy'isi badushoboje kuba tukiri bazima tugihumeka. Hariho bamaze kwitaba Imana ariko je nawe turi bazima. No gushimira muvyeyi wacu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, turarika umutekano ntangere kubo ayoboye aragara ku ngoma imyaka yose. Imana imurinde inyanka Burundi. Hama hari ikintu vuga kugira ngo maze mvuge nshikirize ubu nyene gitiranya agahinda naco ni ikihe. Ntagire umuntu uzovuga ati ngo je gusindogwa wowe nturugwa nkandi, witwaje iki, ufise ingufu izihe, mu bwami ubuhe, imbi intumwa z'Imana zararozweho rekakurogwa nkandi. Hama uburozi kugira ngo umuntu akuroge ico buri cyose uko uri kose, iyo umuntu amaze kuba afise amazina yawe, akaba afise umwidondoro wawe n'umwidondoro w'abavyeyi bawe, ni kuvuga yuko arashaka kukuroga canke ashaka kugutwara amate, kugutwara aho wahonyoye, kugutwara kukwabura babandi aho nakora ivy'ubumaraya, kuza gusambana n'umuhungu hamuye mukobwa aca kwabura intuze zawe akabishira no pembeni n'ibindi vyonye. Rero muri ino saha ngire mvuge ibimenyetso biteranye ubwoba cane mwana wa mama utari bwigere ubumva. Ibimenyetso nimba ubufise mu buzima bwawe, gerageza hakiri kare utore nimero ya telefone iri ngaho kuri bio cyangwa ngaho unya kuri ntuze kuri commentaire, kugira ngo tugufashe amazi atararenga inkombe. Navyo nibihe? Ngibi ibimenyetso bibi cyane gose ku buzima bwawe, wewe uri kuranyumviriza wonyene ukanyumviriza. Ubu nyene ko turabona wenyene ukurara kino kiganiro, ubu nyene ibi bimenyetso ngire mvuge urafise ngo 3 canke 4. Ni hejuru yawe kwivuza kirikare, cyangwa ni hejuru yawe kubandanya wegeranya inoti. Nyambona yuko inoti amafaranga ariyo afise agaciro ku buzima bwawe gusumba wewe, irenganire ikibigano gikurikirana. Ariko ntawabuzi yuko ubuzima bwawe ari ubw'agaciro gusumbya amafaranga. Ikiganiro cara hasi turagatebe kuri gutura amatwi ucumvirize neza. Ndasubira kandi ndavuze kandi nimba ubuzima bwawe ari ubw'agaciro, ayo mafaranga ufise yegeranye wivuze bikunda kuwivuza. Niba naho ubuzima bwawe ari ubw'agaciro, ayo mafaranga wibandanya wegeranya gusa, hama umunsi wagiye hariya anya uzosigire abandi basigire ko aririra we wamaze kugenda. Hama rero mu camake ngibi ngire mvuge bikomeye cyane gose ku buzima bwawe. Namba bino bimenyetso bifise ibimenyetso bibi cyane gose. Dr. Swale Online TV suzoga nta kiganiro ndabiri kingine baroga abantu. Oya, ndabiri kingine muvugana n'amashetani. Oya, zotanga ibiganiro nerekana ibimenyetso by'uburozi runaka mu mubiri wawe, kubera nivyo bikenewe cyane gose. Mukeneye gukira n'umukeneye kumenya ingene mushobora kuba kwinjira mu bintu by'uburozi n'ibyo. Ikibazo cyambere rugirane kuba wicaye ahantu watekanye, ukumva bukwi na bukwi urose indugumba nyinshi cyane gose, cyangwa uvuye muri sport ahamwe indugumba, ukumva indugumba ivuye mu mubiri, ukumva indugumba
uko indugumba igenda ikuvamo niko ugenda wumva umunuko aho wicaye. Uko indugumba igenda yiyongera iba nyinshi, yatekeye nk'ahantu uhejeje gufungura cyangwa kubira akadugumba, uko indugumba igenda ibira niko utera wumva umunuko utagira uko ungana hehe aho uherereye. Uko ugenda ubira indugumba niko ugenda wumva umunuko mu mubiri iwawe ugenda uba mwinshi. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza yuko wewe ufise ibimenyetso bibi cyane rwose by'uburozi y'ubuzima bw'iwawe. Icyo kimenyetso uragifise. Ikimenyetso kigira kabiri ni kugirane, ni kuba uriko uragendagenda cyangwa wicaye ahantu ukumva umenga bukwi na bukwi, ukumva umenga hariho ibintu biguhagaze ngaha ku mabega bigukandamiza hasi, ukumva umenga inguvu nta nguvu ufise, kuva umenga hari ikintu kiko kiraguhonyorera hasi. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri kibi cyane rwose ku buzima bwawe uriko uranyumviriza. Ikimenyetso kigira gatatu ni kumva umenga umubiri wawe uraremereye cyane rwose, nk'uko umenga haje nk'abantu 1000 baragufata bakurirako bagufyondera munsi y'ukuzimu, munsi y'isi, kandi atakazi na kamwe wigeze ukora. We misi yose iyo ubyutse mu gatondo ukabyuka umeze uko onya. Icyo ni ikimenyetso kigaragara, iyo ni ibimenyetso bya mbere bibi cyane rwose ku buzima bwawe. Ikimenyetso kigira gatanu, bana mwana mama kuranyumviriza, apana kuza mwihutira kugura imiti mutamanje kugira ngo mwanze gipimishe. Iyo mwumvise ko mugwaye banza mwipimishe, murabe iyi ngwara ngiye mfata ino miti nibyo ko ndayigwaye cyangwa ntayo ngwaye. Kumva umutima wawe utera unyarutsa nkukumenga ugwaye pressure. Ndibuka ngize kuvura umuntu afite icyo kibazo, umutima watera gose. Icyo gihe ndavyibuka umuntu. Sasa ushobora gutora imiti yo kwa muganga, kumbe ni kingwara ivanye niki ikomoka mu by'uburozi. Kumva umutima wawe utera cyane gose. Mwana namwe kuranyumviriza, ugerageze kurugutura amatwi wumvirize ibimenyetso bifise, ugerageze turondere. Murakoze cyane gose. Gasho mukene kutubaza, andika aho hepfo muri commentaire dushobora kubishura. Ikimenyetso kigira gatandatu, kumva umenga mu mubiri wawe uriko urasha, uriko urababwa. Aho nta diabete ugwaye, nta kibazo cy'imitsi ufise mu mubiri, cyangwa nta gitigo ugwaye, uko uravyumva. Mugabo ukumva ivyo bintu, ukumva aho uciye mu mengo uko umumenga gutuse kipiripiri kurabwa ku maguru hehe. Icyo ni ikimenyetso kibi cyane rwose ku buzima bwawe wowe uri kuranyumviriza. Ikimenyetso kigira ikindwi, wicaye ahantu uratekanye, bukwi na bukwi wumvise umenga hariho ibintu biri kubiragendagenda mu mubiri iwawe. Ukumva umenga niki, ukumva umenga n'ubunyigiri, cyangwa ukumva umenga ubunyigiri, cyangwa ukumva n'igiko kwagendagenda mu mubiri wawe, mu mutwe cyangwa mu cyangwa kunda. Icyo ni ikimenyetso kibi cyane rwose ku buzima bwawe. Ikimenyetso cy'umunani, kuba wicaye nk'ahantu nta piripiri wariye, ntacyo wariye, ukumva amaje ngaha kunwa anya, uriko urababwa. Urabona ngaha kunwa aha, uriko uragirane, uriko urababwa. Cyangwa ukumva umenga iminwa yawe yabyimbye cyane rwose ata mpamvu n'imwe bivuyeko. Icyo ni ikimenyetso kibi cyane rwose ku buzima bwawe. Ikimenyetso cy'icenda, ikimenyetso cya nyuma, kumva amatwi yawe urahantu ku matwi yawe umenga hari ibintu kwatera induru. Mwana mama cyane cyo kugicenda, ndaseka ndikubwira, nimba ubuzima bwawe ari ubw'agaciro, iki kiganiro nturengane utagizene, utacyumvirije cyangwa utagisengije abandi. Cyo kiganiro gice kuri TikTok no kuri YouTube. Nimba ubuzima bwawe kandi bw'agaciro, hitamo kimwe: kwegeranya amafaranga kugira ngo wivuze, cyangwa kwegeranya amafaranga ugomo yaharura, hama
niwamara kuregerwa bazosiga baragiye abandi iyo bagiye kubagira bagiye guhambwa cyane gose. Imana ibane namwe, Imana ibahereze umugisha, Imana ihezagire indongozi zacu, ihezagire indongozi zacu, izihereze ukuramba kwa cyane igihugu cyacu Burundi, hama urare aharyana cyane gose. Yari Dr. Swahili.